harakenewe abahanuzi bubahuka bakavuga amagosha uko bayabona mu gihe bariko barakebura abarongozi. Ibi rero bikaba bimwe mu bishikirizwa na Padiri Fupi Felix mu gihe yariko asoma imisa, aho twibuka imyaka 60 yose umuganwa Rudoviko Rwagasore agandaguwe. Reka tumwumvirize kuko hari n'ibindi vyigisho vyinshi yashikirije. Paulo Mweranda yavuga amakosa y'abapagani bakiri, yavuga ingene nabo nyene bazokwitwa intahe mu gahanga, kuko naho batabonye Yesu Kristo, naho batumvise ijambo ry'Imana kujya kw'abayahudi barihawe, Imana yagiye irababwira mu bundi buryo, irababwira ati bigira abahinga bazi ubwenge, kandi n'ivyo i Roma abagereki bari barize vyinshi, bariga filozofiya. Niho Paulo Mweranda avuga ngo ubwenge bwabo bwatumye bacika nk'abasazi, niko bivuga, kuko bariyemera. Atari ko iyo bagenda bakitonda bakaraba ivy'Imana yaremye, bakaraba inyenyeri ziri mu kirere, bakaraba ingene Imana yatunganije ibintu vyose, bakoresheje ubwenge bwabo vyari kubafasha kumenya ko hariho umuntu ivyo vyose yabitondetse. Ngo none bishimiye ubwenge bwabo, ubu bagira nk'abasazi, ntibamenya ko hariho umusumba ibi vyose waremye ibi vyose tubona. Ngo bakita abanyabwenge ariko ntibibabuze kuja gusengera ibintu bonyene bibumbiye, ntibagende bareke kuja gusenga ibigereranyo, ibigirwamana. Ati nabo nyene bazokwitwa intahe mu gahanga. Aha muri iki gisomo naco twumvise Paulo Mweranda aca ahindukirira rero abakristo nabo batego biroroshe kuvuga ko abapagani ari babi, biroroshe kuvuga ko bariya aye bakora nabi, biroroshe kuvuga ko bariya bacumura, biroroshe kubacira imanza. Vuga murara wewe wa mukristo uvuga ngo bariya bakora nabi, nawe uri kugira bidanyene, ntiwibaze ko Imana itakubona, ntiwibaze ko Imana itabibona, kuko ari umuntu acumura agaca yibwira ngo ntaco mbaye. Jewe mpagaze neza, abantu mwebwe nka mwebwe mufise amabanga akomeye igihugu, iyo ubonye icyicaro urimo kirashobora kukubera n'umutego no kuhagabira. Icyicaro uhagazemo kirashobora kukubera umutego, ukibwira ngo ntaco mbaye, ukibwira ngo ndakomeye, kubera ubumenyi urashobora gucira urubanza abandi kigaca bifata. Imana irakubona, kandi nimubona ataco bayubuze umenye ko ari kubera urukundo rw'Imana irakurindiriye gusa. Ntikurindiriye ngo igutege imitego, iguhaye umwanya kugira ngo wigarure hakiri kare. Mu bwitonzi bwayo, mu rukundo rwayo, Imana iraduha umwanya, ntihagire umuntu yibagira, kuko n'umutego mubi wo kwibaza ngo umuntu ataco mbaye, ngo umuntu ndiko ndabaho. Ati nihagera wewe uzohanwa kabiri, kuko warakengereye ikigongwe c'Imana, wakengereye ubuntu bwayo. Imana yakugiriye umuntu wibaza ngo Imana n'ikicucu, Imana yaguhaye umwanya wibaza ngo Imana ntibona, wibaza ngo ntikubona. Uragaba, waba usanga ari wewe ubaye igicucu, waba usanga ari wewe wibagiye. Na Paulo Mweranda avuga ati namwebwe rero ntimucike urubanza abandi, banza urabe wewe kutungana, banza urabe kuri muzima utaratembagara hasi. Naho rero twagiye turumva tuti abakoze neza nabo gushimaniza, uhereye ku Bayahudi hanyuma abagreki. Abayahudi ashatse kuvuga bemera Imana, ariko ngo n'abakoze nabi rero bazohanwa bikomeye. Mu guhanwa uzohera ku Bayahudi, kuko nibo bazi Imana, nibo baneba mu kigongo c'Imana, ntibasaba imbabazi kugira ngo buhagire. Nibi rero ndiko ndavuga, Yesu ntiyaje kuvuga ngo muragowe rero uri kubacira imanza, ashaka kutukira. Ni wa mwitegerezo wiwe adatinya kuvuga, kandi ashaka ko natwe tubibuka. Uyu munsi turiko turibuka uyu
umuganwa Rwagasore. Erega ibi bidufashe natwe kuzirikana, erega bidufashe kwisuzuma, ntitugume gusa tuvuga ngo banaka bagize nabi, banaka ni babi, banaka kugira ngo turabe twebwe uyu munsi yuko turi kudukora byiza, yuko turi kudukora ibirukuri, yuko turi kudukora ibitunganye. Ngiki kintu Imana ibasaba, ngiki kintu Yesu abasaba, kuba abantu bivuga, abantu bameze nka Yesu bavuga ukuri, barondera kugendera mu kuri. Yesu ibi yabigize kubw'urukundo afitiye abantu, aza akabegera. Erega na twebwe turabasaba kandi turasabye ikintu ari kibi kukivuga ko ari kibi, icyiza ukacemeza ko ari cyiza. Murazi ko ngaha mu Burundi hari abantu binanira kuvuga ko ikintu ari cyiza kubera ujya muntu badakumva, ntapfa uyu muntu bavuge ngo ujya muntu kubera tugaruko arafise icyiza kiri kwemera ukimanga icyiza cyagotwe. Iyo ni intambwe idasanzwe mu butumwa, kuko turabona abantu bashobora guhakana icyo babona gutya. Icyiza umuntu agacemera, kijya ni cyiza, iki cyagenze neza, kijya cyarakozwe neza, iki kintu kiratunganye, nicyo kubandanya. Mugabo kandi ikintu kitari cyo uronka umwidegenzo n'ingufu zo kuvuga tuti kijya nacyo zicyo, iki kintu gikosoka. Cyo gituma nka mwebwe mu rugo y'abantu iyo aba mwabishoboye kandi nibaza ko bikiri ni ukuronka abantu b'abahanuzi, ni ukura abantu bakwegereye bashobora kugira umwidegenzo wo kuvuga bati iki kintu nyakubahwa nicyo, nyakubahwa iki kintu sicyo wamushije. Garuka. Iyo ufise abantu bene abo, ufise abantu bazima, ufise abantu bazima, ufise abantu bagukunda kandi bagushakira n'ineza. Kuko umuntu atagukunda akika umuhanuzi mubi nawe umurozi agomba gutera amashurwe, webwe nyakubahwa n'amashi agashyirako kandi azi neza yuko ariko kutamutuye. Bene abo bantu bazohanwa bikomeye kuko bene abo bita igihugu cyose. Kuko iyo umuntu agufatisha ibintu bibi byica benshi cyane. Birahambaye ko tuzikana umwidegenzo, turiko turibuka umuganwa Rwagasore, tuzi ko nawe nyene ndibuka cyangwa yiwe avuga byiza, mugabagaruka avuga ati erega mu Burundi hari ibisuma n'abangushi n'abashirasoni, tituzobarwanya. Nuko bimeze abantu b'umwidegenzo, abantu barondera ineza, abantu barondera gukemura, abantu barondera ku bintu bitunganye, abantu barondera ku bintu bitunganye. Ikindi gukunda Imana by'ukuri atari iby'inyuma gusa, atari iby'amajambo gusa. Birasaba yuko tuba abantu basenga vuba. Tuvuze ko twashize Imana imbere, ntimuze mugendere hejuru, muzirikane icyari cyo gushyira Imana imbere. Gukora nk'abafarisayo biroroshye, gukora iby'inyuma gusa bisayangana biroroshye, mugabo guhinduka by'ukuri mu mutima umuntu akabintunganya, ubwo n'urundi rugendo. Kandi niho tubwiriza ukuri, ubwo n'urundi rugendo. Guhinduka by'ukuri, kwemera ko turwaye tugakira umukira, kwemera ko turwaye tugakira, kwemera ko Yesu aza mu nzu iwacu, aza mu nzu zacu, kuko we ntajyamo akaduhindura. Reka umuntu aza kuvuga ngo turwanye abanyamugi n'abarungu, siza kunigeza
umugabo nyuma cyavuga ngo nta kundi burega bagena barabakiriya bacu no kuvuga ubuje kutisesa kubera manda ya Kenya akatanga itegeko mugabo by'ukuri kumenga bavuze ati rega nta kundi itegeko banditse mugabo nabo nibo barabakiriya abantu ntuvuge rero ngo iki iyo ndakirwanije nawe kugiko winyegeje hari urugamba rwo kurwanya igituri umuntu agacagenda akavuga ati mukuru w'igihugu yavuze yuko nawe agacaca ko katihariye agakara neza kumbe nawe muri iwe aracakira imbona mu buni none yo kuzuza inzu ute kandi bavuga bati umwe wese akwiriye kubaka igikurikizwa kandi iseruka ikaboneka akabivuga mukarikora yihinda ahindukiye bamubaza uti mbega none gute ureka shareka mubijya n'ibyaha hariya ngo nta kundi ni kugendera tubiza kuvuga mugabo dushitse ngaha ibindi umuntu akabikubwira ibi rero umuntu bari kugira n'ibi ngaho yiyamirice ntimumve ibyo muravuga ngo bariya ni babi nawe uri kugira ibi icyo turaca mu rubanza abandi ngo ni bibi nawe umuntu ariko arafite ikintu ariko aronona umuhamagaro wo guhinduka wo kuba bashasha wo kuba abantu by'ukuri bamenye Yesu Kristo akabagira abidegemvya igihugu cy'umuntu abantu bidegemvya cy'umuntu abantu b'intungane cy'ubukira Rwagasore icyo yerekanye umuntu arwana atarondera inyungu mugabo arondera ineza y'igihugu cyose. nawe Olivier Nkurunziza mukuru w'umugambwe Iprona akavuga ko abagandaguye Rwagasore bari batumwe kandi ngo hanini bo bari batumwe n'ababirigi. Reka tubyumvirize. Nivyo umugambwe w'abadasigana baraciriye imanza abagandaguye Rwagasore mugabo abaganduye Rwagasore barafise ababatumye abo babatumye nabo sabandi bari abazungu batwara igihugu ngaho abo nabo bakaba ari ababirigi. Nico gituma tuvuga duti ababirigi ko bari bafise intumwa zabo ngaha tukaba twarumvise mbere ko mu gihugu giharanira demokrasi ya Kongo baheruka gusaba ikigongwe mbere bakabashumbusha. Nivyo buzwa ko no mu Burundi basaba ikigongwe bakongera bagashumbusha abarundi kugira ngo abana bacu abana bacaruka bazonywane neza n'ababirigi bataguma babafitiye uwo mubabaro nkuko natwe tubafitiye uno munsi. Guserukira igihugu cy'ububirigi mu Burundi nawe agashikiriza ko ibi bihabwa cyane cyane inzira y'akahise aguhabwa inzira ya politike. Reka nawe nyine tumwumvirize. Je ne vais pas vous donner ma réaction sur l'assassinat, mais sur donc ce que vous venez de me demander, c'est-à-dire l'intention du parti UPRONA d'intenter un procès à la Belgique. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur un procès possible. Icyo novuga ku rupfu rw'umuganwa Rudoviko Rwagasore mwariko mumbaza ibijanye n'umugambwe Iprona byo kwitwarira ububirigi. Jewe ntacyo mfise no bivuga ariko ubutungane burashobora gukora. Icyo nashaka gutomora nuko ibiganiro ubu vyerekeye ahanini kahise ariko biterekeye inzira ya politike. Ububirigi bwaramaze kwerekana gushaka gushira ahabona ibyanditse bya kahise umuntu wese yifuza kubiraba. Agenda abwire yuko haheze hafi umwaka n'inusu ubwo washinga amateka warashizweho wihweze akahise kacu n'u Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka mbere n'u Rwanda. Ibikorwa vy'uyo mugwi biriko birabandanya. Nta ngingo urafata, reka rero turorere igikorwa cy'uyo mugwi w'abashinga amateka, aho rero tuzoheza tumenye ico wafunditse. Donc attendons le travail de cette commission parlementaire qui se penche sur notre passé et là nous verrons quelles sont les actions qui seront jugées opportunes
à ce moment-là.